ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi mu ngingo yaryo ya mbere ndavuga yuko leta y'u Burundi ifatiye ku ntwaro ata madini arimwo ari igihugu kitafatiye ku idini na rimwe ariko rero ivyo tubona muri ico gikorane mbere cabaye impararo cabaye umugenzo kizoba kuri zigenekerezo rya 20 gushika 2022 muri ku kwezi kwa mbere ni gihushanye n'ivyo tuba tubona mu ibwirizwa shingiro. Igira gatatu nagomba kuvuga nuko turavye nk'igikorane cabaye kimara iminsi 5 mu mpera z'umwaka twaraye dusozereye. Ubu turi mu kwezi kwa mbere haciye haba ikindi gikorane c'iminsi 3 nukuva mu minsi 30 habaye iminsi 8 y'amasengesho. Ivyo rero twebwe tubona yuko mu vy'ukuri ari ibintu byinshi cyane kuko ntimwibagire yuko inzego z'igihugu zose baduga cyangwa bakagenda mu gikorane. Vyose turaza kuvyumviriza muri ano makuru. Ndasubiye ko baramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Sangwe ikaze nanone mu makuru ariko avugwa cane ya ninonga mu gihugu c'u Burundi. Amakuru agaruka ku ngingo zigiye zitandukanye. Hari amakuru aba yavuzwe mu bimenyesha amakuru tuba twavanye mu masoko yacu ndetse n'ibindi vyose biriko biragaruka ko muraziko tubibashikiriza. Hari amakuru ariko aravugwa cane ku bikorane by'amasengesho byateguwe n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Abantu bamwe n'abandi ntibabona kumwe ivyayo masengesho ndetse ngo ibi bishobora gutuma igihugu c'u Burundi kibandanya gusubira inyuma mu vyiterambere. Turaza gukurikira ivyo Gabriel Rufyiri niwe yarongoye ishirahamwe Oricom gishinzwe kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ico ashikirije kuri ivyo bintu ndetse ngo nakamaramaza kubona abategetsi bose baja mu bikorane bimara iminsi 2 iminsi 3 ndetse ivyo bikorane bikama vyateguwe ngo ivyo byose nivyo gukenesha abarundi. Abandi bamwe n'abandi bati ibi bintu ntago bihuye n'ibwirizwa shingiro. Ntabwo rero ngo biri mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Turaza gukurikira bamwe n'abandi bihweza ivya politike ndetse n'ibindi biba biriko biravurwa vyose turaza kubigaruka ko nido n'andi makuru yose aba yavuzwe mu bimenyesha makuru bitandukanye ndetse n'ayaba ariko aragarukwa ko cane muraza kugenda murayakurikira. Wipfuza kurajwa mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu tuba turiko turabashikiriza ufyonda kuri subscribe twashirako inkuru ikagushikira ubwo nyene duhejeje kwishiraho. Ekano makuru tuyatangurire kuri ibi biriko biravurwa ku bikorane bitegurwa na CNDD-FDD. Gabriel Rufyiri abona ko ibikorane vy'amasengesho biguma bitunganywa biza kugumiza Uburundi mu bukene. Ntibitahuritse ingene inzego zose za leta zitegekwa kuja mu bikorane bitunganywa n'umugambwe CNDD-FDD ni mu gihe igikorwa cijanye no gusenga ngo gifise abagitorewe bikaba bivurwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom gishinze kugwanya ibiturire hamwe n'abanyuruza amatungo ya leta. Warongoye Oricom arongera akamenyesha ko n'igihugu cyatakariza amafaranga arenga imiliyoni 400 zo mu mafaranga y'amarundi ko Rufyiri asigura ari kuri radio ijwi ry'abanyagihugu RPA. Kurikire Gabriel Rufyiri. Ibintu bijanye n'ibikorane ni vyiza cyane. Twese turemera neza yuko abantu bakwiye gusenga. Ica kabiri hariho abantu Imana yatoranije gukora uyo mwuga, gukora ako kazi, naba twita abakoreramana aribo bapasitori, abasenyeri, abapadiri, abayimamu n'abandi. N'abantu batorewe uyu mwuga bakawigura. Igihugu naco ni vyiza cyane ko igihugu gishira Imana imbere kuko nta kibi na kimwe birimo. Rero gira umunsi umwe wo kugira igikorane dufate muri weekend kuwa gatandatu no kuwa Mungu, nibaza ko ari vyiza navyone kuko abantu baragira umwanya wo kwigaya. Mugabo gufata igikorane kikaba nk'uko umengo vyahindutse akazi kabo ka minsi yose, ico no kwita fonction. Sinibaza yuko ivyo biri
mu byo abatwara bajejwe. Ikigira gatatu nagomba kuvuga nuko turavye nk'igikorane cabaye kimara iminsi 5 mu mpera z'umwaka twaraye dusozereye. Ubu turi mu kwezi kwa mbere haciye haba ikindi gikorane c'iminsi 3. Ni ukuva mu minsi 30 habaye iminsi 8 y'amasengesho. Ivyo rero twebwe tubona yuko mu vy'ukuri ari ibintu byinshi cyane, kuko ntimwibagire yuko inzego z'igihugu zose baduga cyangwa bakagenda mu gikorane, abandi bakamanuka, kuko bose bahurira hamwe. Ishiramwe rikomeye ryaraharuye risanga amamiliyoni arenga 400 aragenda muri bintu. Nk'iyi minsi 8 ntidushobora gutahura ingene imodoka za leta, bitoro vya leta, umwanya wa leta byose bica bigenda bigaherera muri bintu, hera ku mukuru w'igihugu, abo bakorana, shegera ciwe nabo bakorana, umushikiranganji wa mbere nabo bakorana, eka inzego zose, abashikiranganji, abasoda, abapolisi, abo mu butungane, abo mu magara y'abantu, abo mu ndero, abantu bose baca bafata uburyo bwa leta, no kuvuga amamodoka n'ibindi, bakagenda mw'iki gikorane kugira ngo ubwa mbere bagomba kwerekana yuko nabo bitavye kandi ko bavyemera. Mugabo sinibaza neza mu vy'ukuri yuko bose baba bavyemera. Twebwe turatangara cyane tubonye yuko hari amafaranga ariko aratozwa yo gikorane, mbere yatojwa ahubwo ukabona yuko kuva inzego zose bari mu nzego z'igihugu, harimo mbere n'aba procureur generaux, n'aba procureur, aba directeur, eka abantu bose b'inzego bari mu nzego z'igihugu bose basabwa gutanga amafaranga y'umugambwe CNDD-FDD. Ibi rero biragoye cyane gutahura, kuko mu gihugu Kenya nk'u Burundi abantu nivyo bakwiye gusenga kuwa gatandatu, hanyuma iyindi minsi yose ikaba ibikorwa, cyane cyane leta ikabeje imbere. Twebwe niko tubibona. Gabriel Rufyiri avuga ko bidatahuritse kubona nk'igikorane caheruka kuba mu mpera z'umwaka wa 2021 catunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu, hakongera ko ikindi c'iminsi 3 caraye kibereye mu ntara ya Gitega gitunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD, agasigura ko uburyo bwinshi buhatikirira, akavuga nk'ibitoro, imiduga ya leta, inywesha hamwe n'ubuzi bwa leta buca buhagarara. Ikindi avuga nuko yasanze amafaranga arenga imiliyoni 400 z'amarundi arizo zikoreshwa mw'ivyo bikorane vyama vyatunganijwe n'abategetsi harimwo n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD. Kubwa Gabriel Rufyiri amenyesha ko atana hamwe ivyo bikorane vyoshikana igihugu mu gihe inzego zose zitegekwa guterera amafaranga, kandi igihugu c'u Burundi kiri mu vyambere bikenye kw'isi. Akibutsa nyabuna abategetsi b'u Burundi ko bari bakwiye gushira imbere ibikorwa, maze u Burundi n'abarundi bakaja ku rugendo rw'ibindi bihugu biriko bija mu nzira y'iterambere. Si Gabriel Rufyiri wenyene, hari n'abandi bafise ukuntu babibona, cane bo bavuga ko ibi bidafise aho bibure canke bitari mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Kurikire amajwi y'uyo tukaba tuyakesha bagenzi bacu kuri radio RPA, ijwi ry'abanyagihugu. Ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi mu ngingo yaryo ya mbere ndavuga yuko leta y'u Burundi ifatiye ku ntwaro ata madini arimwo, ari igihugu kitafatiye ku idini na rimwe. Ariko rero ivyo tubona muri ico gikorane mbere cabaye impararo, cabaye umugenzo, kizoba kuri izigenekerezo rya 20 gushika 2022 muri ku kwezi kwa mbere, ni gihushanye n'ivyo tuba tubona mu ibwirizwa shingiro. Imisi 3 bariko barasenga, ko mbona n'ubukene bubarembeje muri iki gihe. Burya abanyagihugu ico bari bakeneye ni kuja gusenga. Mbega uko gusenga koko mu gusenga kukuri canke ni bwa buryarya bimwe bita ubufarizayo? Kubera yuko ivyo tubona
mu ngiro mu byo bakora mu butegetsi biratandukanye n'ivyo bavuga, biratandukanye n'ivyo vy'amasengesho bagira. Ahandi naho turabona yuko babatse intererano ziva ku bihumbi 50 gushika ku bihumbi 500 ubuzi butandukanye bivanye n'ico umwe wese akora. Mbega ivyo vyovyo ni biki? Si bimwe bituma abo bategetsi, abo bakozi ba leta ku gihagararo gitandukanye, utayafise avuga ati mbega ndayakura hehe, agahava avyura n'agatima ko kuza kuyiba mu kigega ca leta kugira ngo acungure iyo ntebe yicaye ko, acungura agahanga arabe yuko batorara bamubogoje. Ibyo byose rero ni bibazo kuko bategerezwa ahubwo kukwijukira imirimo. Mbega ko leta itubwira ko ari leta nkozi, ibikorwa biri hehe? Nivyo byo kubuza abantu byo gusamaza abantu bagaheza bagahagarika imirimo yabo ya misi yose, misi 3 yose. Nivyo leta nkozi nitanga karorero mu gukora ibijanye no kugwiza umwimbu, tari ivyo byo gusamaza abantu ngo bagiye gusenga, ari uburyarya ubufarizayo. Uwo yari Jean Bosco Rwigemera, icegera c'urongoye urunani Sefor Arusha.